Ubuzima bwiwe bwabayemwo ibihushane vyinshi. Intwari idasanzwe yarwaniye demokarasi n'agateka k'imahazwa, umutegetsi yavuzwe ko amabi yo guhonyora agateka ka muntu no guhamba demokarasi. Bamwe bamubonamwo igikoko, abandi umurwaneza yitaho abakene. Urupfu rwiwe rwaje giturumbuka atawurwiteze. Bati ni ubutegetsi bumwiyiciye, abandi bati ni abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamugandaguye. Avugwa ko yoba ari we yarongoye igendereza ry'u Burundi igihe kirekire kurusha abandi. Mu gihe ciwe amabi yose y'igihugu yashirwa kw'izina ryiwe ngo niwe yononera perezida. Ahavuye amabi yarongerejwe ku rugero ruteye ubwoba. Ese uwo muntu yoba ari nde? Woba uzi amazina yiwe abiri y'amatazirano bagenzi we bamuha ku rugamba? Twandikire. Uyu muntu rero inyishu nziza nuko hari Liyetona Jenerali Adolphe Nshimirimana kandi yiswe amazina menshi y'amatazirano. Amwe mu yakoreshejwe cane ni muremure ndetse na Carebase. Ese vy'ukuri Adolphe Nshimirimana yoba ari muntu nde? Benshi bamwita umunyakamenge, ariko Adolphe Nshimirimana yavutse ku wa 12 Nyakanga umwaka w'1954 ku mutumba wa Murangara muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega. Dosiye yiwe mu gisirikare ikaba ivuga ko ari umuhungu wa Simoni Nzobakenga ndetse na Tereziya Ndenzako. Adolphe Nshimirimana yahunze Uburundi akiri muto cane atarakwiza neza imyaka 8 y'amavuko. Ni mu mwaka w'1972. Ico gihe umuryango wiwe wahungiye mu gihugu c'u Rwanda uraheza uba ahitwa Muhima i Kigali. Aho niho Adolphe Nshimirimana yize amashure mato abandaniriza yisumbuye kuri Ecole Libre Technique y'i Gikondo, ari naho yarangirije amashure mu mwaka w'1986. Dosiye yiwe mu gisirikare ikaba ivuga ko yari afise urupapuro rw'umutsindo rwa A3. Aho arangirije amashure yisumbuye, Adolphe Nshimirimana yagiye mu gihugu ca Zaire muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo y'ubu, yiga ivy'igisirikare mbere araninjira mu gisirikare c'ico gihugu. Mu mwaka w'1993, Adolphe Nshimirimana yaragarutse mu Burundi inyuma y'intsinzi y'umugambwe Frodebu. Yaba mu Kamenge, karitiye Kavumu, nomero 4. Ico gihe Adolphe Nshimirimana yari umukozi w'iperereza akora nk'umupolisi mutoya agendanira umukuru wa PAFE, igipolisi kijejwe imbibe n'abanyamahanga. Inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, Adolphe Nshimirimana ari mu bambere bafashe umuheto mu Kamenge. Ico gihe yifatanije n'uwitwa Pascal Gashirabake batazira Savimbi, Adalbert Ntawuyamara batazira Dede, Vena Ntirampeba be n'uwundi batazira Gangi. Uwo murwi ni wo watanguye guhangana n'abasirikare mu Kamenge. Mu nyuma barahava bafatana na FDD yari yatangujwe na Rajabu na bagenzi be mu Cibitoke nk'uko twabibonye mu nkuru ijanye na Hussein Rajabu, umurwanyi wa demokarasi. Kuva agitangura urugamba mu Kamenge, abamuzi bavuga ko Adolphe Nshimirimana yamye yerekana ubutwari budasanzwe. Bavuga ko yari umuntu avuga make, arinda cane kandi azi gupanga ibitero. Abo basangiye urugamba bamuvuga ko yari azi kwicisha bugufi kandi akiyegereza cane ingabo ajejwe. Ivyo vyatumye abo arongoye bamukunda cane. Muri iyo myaka yarigishije urwaruka rutari ruke ibijanye n'igisirikare. We na bagenzi we bararwaniye mu Kamenge biratinda biranka, baja mu kibira maze barubaka neza umuhari wabo FDD, wahavuye uhinduka ishami rya gisirikare ry'umuhari CNDD wari urongowe na Leonard Nyangoma. Muri FDD, Adolphe Nshimirimana yagiye araduga mu mapete n'amabanga. Bivugwa ko yaciye ku ngazi zose z'uburongozi mu gisirikare, ariko hose abamutwara bakamugomwa ubutwari yari afise ku rugamba. Mu mwaka w'2001, aho Jean Bosco Ndayikengurukiye atembagarijwe mu burongozi bwa CNDD FDD, Adolphe Nshimirimana yajejwe kurongora igisirikare, Petero Nkurunziza arongora umuhari, Hussein Rajabu abandanya ari umunyamabanga mukuru yongera azezwa ibiganiro vya CNDD FDD na leta. Inyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara, Adolphe Nshimirimana yatahutse mu gihugu hamwe n'izindi ndongozi mu mwaka w'2003. Adolphe Nshimirimana na batayo yiwe, batayo y'ibiro bikuru vya FDD, bacumbitse mu Kamenge mu kurindira ko ibikorwa vyo kwinjira mu gisirikare birangira. Umwubatsi w'igisirikare c'u Burundi
Kimwe mu bibazo vyari bigoye mu Burundi kwari ugushobora kubaka igisirikare gihurikiyemwo igisirikare ca kera FAB n'abari bavuye mu mihari yarwanya ico gisirikare PMPA. CNDD-FDD niwo wari umuhari wavuyemwo igice kinini c'abaroberi binjiye mu gisirikare, ni nawo waciye uronka ibibanza bikomeye mu burongozi bw'igisirikare kurusha iyindi mihari y'abaroberi. Umukuru w'igisirikare ca FDD, umukuru w'igisirikare ca CNDD-FDD General Adolphe Nshimirimana yagenywe kuba icegera c'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi. Muri ayo mabanga yabaye icegera ca General Germain Niyoyankana yari arongoye ibiro bikuru vy'igisirikare. Adolphe Nshimirimana yinjiye mu gisirikare c'u Burundi afise nimero matricule 66181, araheza ahabwa SS ubusa 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 gatanu. Kuba igisirikare gishasha c'u Burundi carashoboye kubakwa ata nkomanzi, igihugu kibikesha ubutwari bwa General Niyoyankana na General Nshimirimana. Ababikurikiranye baremeza ko ukumvikana kw'abo bagabo babiri kwakijije vyinshi, mu nyuma bakorerwa mu ngata na General Samuel Gahiro afadikanije na General Godefroid Niyombare. Uburundi buri mu bihugu bike gufatanya igisirikare c'igihugu n'igisirikare kivuye mw'ishamba vyagenze neza kandi bikarama. Muri ico gisirikare Adolphe Nshimirimana yabandanije kuduga amapete naho yakorera mu bindi bisata vy'igihugu, maze aba General Majoro mu mwaka w'ibihumbi 2006, mu nyuma aba Lieutenant General kugeza agandaguwe mu mwaka w'ibihumbi 2015. Umukuru w'igendereza yagirizwa amabi menshi cane. Aho CNDD-FDD ifatiye ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005, General Adolphe Nshimirimana yagenywe kurongora ibiro vy'iperereza mu gihugu bita SNR, Service National de Renseignement. Yari intambwe idasanzwe. Uwahoze ari umukozi mutoyi cane mw'iperereza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo icenda na gatatu, imbere y'uko aja mw'ishamba yagarutse ari we agaba urwo rwego rw'igihugu. Aya mabanga yarahinduye rwose ishusho ya General Nshimirimana, maze ahinduka umuntu atinywa cane mu gihugu. Izina ryiwe risohoka mu maraporo y'isi havuga ihungabanywa ry'agateka ka muntu ku rugero ruteye ubwoba. Mu gihe iperereza ryari rirongowe na Adolphe Nshimirimana ryaravuzwe mu bintu vyo kugandagura abanyagihugu, guhohotera ubuzima bwa kiremwamuntu, ubwicanyi ndengerabutungane, guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ubusuma n'ukwivanga mu bibazo vy'ubutunzi. Ntawoshobora kudondagura ubwicanyi bwakozwe n'iperereza ry'u Burundi mu kiringo ryari rirongowe na Adolphe Nshimirimana. Uburorero bukeyi bw'abishwe n'iperereza muri ico kiringo ni umuvukanyi Brown Ndarishikanye, yavugwa ko yari afise vyinshi azi ku bijanye n'amafaranga yavuye mw'igurishwa ry'amanyanga ry'indege yarerura umukuru w'igihugu Falcon 50. Igandagurwa rya Ernest Manirumva yazize amatohoza yariko arakora ku birwanisho vyaguzwe n'igipolisi ariko ntibishikanwe mu bubiko. Igandagurwa ry'ababikira batatu b'abataliyanokazi bakorera kuri Paruwase Guido Monforti mu Kamenge, bazize kuba bari bazi amabanga y'imyimenyerezo y'imbonerakure muri Kiriba Onde be n'urudandazwa rwa magendo rw'imiti. Igitero cabereye ku kirabo Chez les Amis mu Gatumba cahitanye abantu hafi 40. Igandagurwa ry'abanywanyi batari bake ba FNL nyuma y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2010 mu mugambi wiswe Safisha. Igandagurwa ry'abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, ubwicanyi bwo kuwa mbere Mukakaro 2015 ku Mutakura, n'ibindi. Iperereza rirongowe na Adolphe Nshimirimana ryarahohoteye bikomeye uwahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Marie Kadege n'abandi batari bake babeshewe ko bari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2006. Mu kiringo cose yatwara iperereza, Adolphe Nshimirimana yarihinduye isentare idasanzwe ishobora guca imanza z'ubwoko bwose ikoresheje inkoni no guhohotera abanyagihugu. Iperereza ryaravuzwe kandi mu bijanye n'iturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura. Iturirwa ryakurikijwe igandagurwa n'iyicwa rya bamwe mu bafise ico boba bari babiziko. Adolphe Nshimirimana yarananditswe kandi mu maraporo avuga urudandaza rwa magendo rw'ibirwanisho, ubutare, imiti n'ibindi.
naho yari yagize uruhara ntangere mu kubaka igisirikare gishaja c'u Burundi. General Adolphe Nshimirimana yaravuzwe cane mu gutunganya imyimenyerezo ya gisirikare y'imbonerakure yabera ahitwa Kiriba Onde muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Yaravuzwe kandi mu vyo gukomeza amashirahamwe ahuza abasirikare n'abapolisi bahoze barwana muri FDD bonyene, aho havuzwe cane nk'iryitwa Karabu Nonoka ryavugirwamwo imigambi ikomeye ya politike. Hari ireresi yabonetse cane muri Ntwarante 2015 Adolphe Nshimirimana ariko arabwira abagize Karabu Nonoka ko ata wundi azitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu hatari Petero Nkurunziza. Aho Perezida Nkurunziza ntiyari bwigere yemera kuvuga ko azokwitoza. Ababivuga bose bagirizwa kuba ari abansi b'igihugu bakwiragiza ibihuha. Ivyo bikorwa vyiwe vyaravyaye ukwinubana mu gisirikare hagati y'abahoze muri FABU n'abahoze muri FDD, gutyo atera yonona ivyo yari yarubatse neza akiri icegera c'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare. Ku wa kabiri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2014, nyuma y'iminsi 10 gusa Adolphe Nshimirimana akuwe mu burongozi bw'iperereza, haratowe inzu yuzuye ibirwanisho muri karitiye Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Ibirwanisho vyavuzwe ko vyari ivya General Nshimirimana, ariko kugira ntiyambare ibara ngo ahave atumwako mu butungane, iperereza ryategetswe kuvuga ko ari ibirwanisho vya SNL. Icari gitangaje n'ingene iperereza ryoja kunyegeza ibirwanisho mu nzu yigenga mu Buterere, n'ingene kandi iperereza ryotunga ibirwanisho bingana uko kandi birimwo ibikomakomeye.